Ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure ndaguhaye ikaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe urafyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza vyose bigushikeko kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye kandi ku gihe ni amakuru atari meza ni n'amakuru kandi ababaje avuga ko intwazangabo zitatu zicungera umukuru w'igihugu zaraye zinjiye ibohero rikuru rya Mpimba ibintu ntivyifashe neza mu nzego zicungera perezida Ndayishimiye haba mu basirikare muri BSPI haba mu bapolisi muri API mu ntango z'ukwezi guheze kwa Mukakaro 2024 twarababwiye ko hahagaritswe intwazangabo zibiri zo muri BSPI Liyetona Colonel Eric Ndikumagenge ndetse na Majoro Barthélemy Sindaye abo bagirijwe ko bivye amafaranga ya perezida Mahati Idriss Deby wa Chad yari yasigiye abasirikare bari bajejwe umutekano wiwe mu rugendo yaherukamwo mu gihugu cacu ciza c'u Burundi amakuru yo kwizera yaraye atumenyesheje ko hari izindi ntwazangabo zitatu mu zicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu zaraye zinjiye ibohero rya Mpimba ntituraronka neza amazina yazo akwiye ariko twamenye ko hari Colonel de Police Marie Chantal Munezero avuka mu ntara ya Bubanza Colonel de Police Christian Batazira Muganga avuka mu ntara ya Muyinga ndetse na Major de Police Emile avuka mu ntara ya Makamba izi ntwazangabo zose zegukira igipolisi kijejwe gucungera inzego APE zikaba kandi mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu ntituramenya neza ico izo ntwazangabo zagirizwa ariko abo twavuganye haba muri API canke muri BSPI bose batubwiye ko imyidogo ari myinshi cane mu bacungera umukuru w'igihugu bose twumvise bidogera abakuru bayo makambi ni ukuvuga General de Brigade de Police Alexandre Muyenge Batazira Manarex atwara APE ndetse na General de Brigade Richard Banyankimbona Batazira Kirapanze atwara BSPI birashoboka ko n'izi ntwazangabo zo muri API zoba ziriko zizira amafaranga yatanzwe na perezida Mahati Idriss Deby wa Chad ni inkuru tubandanya gukurikirana ico bikoze mu nzego nyinshi z'umutekano na cane cane mu nzego zijejwe iperereza no mu nzego zikomeye nk'izo zicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu haraboneka ukwinubana gukomeye cane abantu babaye muri izo nzego batizigiranye bameze nk'abacunganye bamwe bakiyita abo kwa Ndayizeye abandi bakiyitirira Ndikuriyo ndetse na Ndirakobuca abari muri izo nzego bakunze kutumenyesha ko abakorayo basigaye bategana imyereka n'imitego kugira hagire abapfungwa ndetse n'abirukanwa muri izo nzego bagirijwe amakosa woronka rero amazina akwiye n'amafoto y'izi ntwazangabo za API zinjiye mu Mpimba n'uwomenya neza icaha bashizweko yo bidusangiza ngaha kuri runo rubuga nayo kandi andi makuru hariko aravugwa ni amakuru nayo atari meza nuko hari urupfu rubabaje rwa Habonimana Eric Batazira Matata wo mu ntara ya Cibitoke iyi foto muriko murabona ni y'abakunzi Habonimana Eric n'umupfasoni wiwe Irakoze Mediatrice Eric Habonimana ava muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke Mediatrice Irakoze nawe ava muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke nyene Eric yahora yunguruza abantu muri voiture Toyota Probox aho mu Cibitoke Eric na Mediatrice bari bamaze hafi umwaka bubakanye ariko bidaciye mu mategeko imbere ya Eric Habonimana Mediatrice Irakoze yari yarubatse urugo rwa mbere n'umusirikare yoba yaraguye muri Somalia
umugabo wa mbere baravyaranye abana batatu barimwo umuhungu akuze. Mu nyuma Mediatrice yarubatse n'umugabo wa kabiri yahavuye yicwa. Umuhungu wa Mediatrice yariketswe ko ari we yamwishe amucumise imbugita. Uyu muhungu yarapfunzwe mu mpimba mu nyuma ararekurwa. Eric Habonimana amaze indwi zibiri n'igice apfuye inyuma y'amahiri yoba yarakubiswe na Mediatrice Irakoze n'umuhungu wiwe. Ikiziga ca Eric kimaze ico gihe cose mu buruhukiro mu Cibitoke. Abiwe basaba ubutungane. Urupfu rubabaje rwa Eric Habonimana. Abaryango b'umuhisi Habonimana Eric bavuga ko uwabo yari yabikije Mediatrice Irakoze amafaranga ibihumbi 700 y'amarundi yoba yategura kuronderamwo ivyangombwa ngo aje gukorera muri Kenya. Igenekerezo rya ndwi z'ukwezi kw'indwi 2024 Eric yasavye ya mahera haca haduka imishwano. Mediatrice Irakoze n'umuhungu wiwe boba baraciye barengera kuri Eric Habonimana barahuragura bagira ko baramuboha amaguru, amaboko ndetse n'amagara. Inyuma niho haza abapolisi boba barahamagawe na Mediatrice Irakoze. Abapolisi aho gutabara indembe baca bamujana mu gasho. Ageze mu gasho abandi bapfungwa bamenyesheje OPG yitwa Ajuda Majoro Ngendakuriyo Filime ko Eric Habonimana hari indembe ashobora kubapfirako. Abo bapfungwa basaba ko Eric ajanwa kwa muganga. OPG nta gaciro yahaye ivyo yabwiwe. Eric Habonimana we yaguma asemerera ko bamubabaje mu nda yasaba kuja kwa muganga. Mu gihe yari yagize amatati n'uwo bubakanye, Eric Habonimana yashizweko icaha ko ari umusuma, umupfungakiwani ndetse n'umunywarumogi. Inyuma y'iminsi inafashwe, Eric Habonimana yarashoboye gutuma ko abiwe abamenyesha ko aremvye ashobora gupfira mu gasho. Uwashitse ubwa mbere OPG Fireme Ngendakuriyo yaramushinyagurije amubwira ko nawe ashobora kumupfunga. Kw'igenekerezo rya 13 z'ukwezi kw'indwi 2024 OPG Fireme Ngendakuriyo yaragondojwe aremera ko Eric Habonimana ajanwa kwa muganga. OPG Fireme Ngendakuriyo yararahiye ko Eric Habonimana adashobora kuguma kwa muganga, aranabuza abiwe kumurwaza, maze uwo muhisi nyene asubizwa mu gasho. Ariko inyuma gato Eric Habonimana yaciye aremba rwose, abapolisi bamusubiza kwa muganga yambaye amapingu. Ashitseyo aca aracikana ku wa 14 z'ukwezi kw'indwi 2024. Kunguruza dosiye y'uwapfuye. OPG Fireme Ngendakuriyo yabonye Eric Habonimana apfuye aca arondera kwikurako dosiye y'umuhisi. Ku wa 15 z'ukwezi kw'indwi 2024 OPG yaciye arungika dosiye ya Eric Habonimana kwa Procureur wa Cibitoke atavuze ko uwo mupfungwa yarayapfuye. Ikindi gitangaje, ikiziga ca Eric Habonimana bakijanye mu buruhukiro bandika koko ari umuntu atazwi, ni ukuvuga inkoni. Ntibigera babimenyesha umuryango wiwe. Umuryango wa Eric Habonimana wagiye kumenya ko uwabo yapfuye haciye iminsi ibiri babibwiwe n'abandi bantu. Procureur wa Cibitoke asaba umuryango gukora amatohoza. Umuryango w'umuhisi Eric Habonimana uri mu bibazo bitoroshe. Umuryango wagize uritura Procureur wa Cibitoke kugira abafatira babiciye. Wa Procureur asaba umuryango kuja kuzana urupapuro rwa muganga, ni ukuvuga expertise medicale. Umuryango uraruzana rwemeza ko Eric Habonimana yapfuye bivuye ku nkoni yakubiswe. Mu nyuma Procureur yasavye umuryango w'umuhisi kuja gutohoza ababiciye no gutabuza imitahe yo kubafata kwa OPG. Guhera aho umuryango utangura gutereranwa n'abategetsi batandukanye. Mbere wa OPG Fireme Ngendakuriyo hatangura kuwushinyaguriza. Uyu muryango waranditse amakete usaba gutunganirizwa, kugeza ubu nta nyishu uraronka. Uwabo Eric Habonimana hamaze indwi zibiri n'igice mu buruhukiro. Uyu muryango uratakamba ngo abatwara Uburundi bawutabare, bawukureko kano gasuzuguro ukorerwa n'abatware bo mu Cibitoke. Umuryango urasaba ko Mediatrice Irakoze n'umuhungu wiwe bakurikiranwa ku kuba barabiciye uwabo.
burasaba kandi ko OPG Firmin Ngendakuriyo akurikiranwa ku kuba yarafashe minenerwe ibijanye n'amagara ya Eric Habonimana amupfunga ari indembe yanga kumva amajwi y'abamutabarije bose yongera amupfungira ubusa ninde vy'ukuri azohava atabara umuryango w'umuhisi Eric Habonimana Buramatari Kareme Bizoza yoba hari ico azofasha mu gihe asanzwe afise igopi y'icete ry'umuryango Procureur General de la Republique yokumva kano kamo agategeka abo atwara mu Cibitoke umushikiranganji Domine Banyankimbona yoba hagiye kumva kano kamo ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza